Ndini tekano munezo ntangire bigusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Uyu no mwanya w'amakuru agizwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri mukunda cyane mu rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, hagati y'akazi na muntu, amakungu yakure ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa mu kibano. Ndabahaye kaze rero kandi ndabahaye mwiriwe abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni tekano munezo ntangire byo gusubira kubaha yambo mwanya wa Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza muri rw'ikirundi. Reka romba ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira kwigenekerezo rya kabiri kwigenekerezo rya gatatu Rusama 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe indege imushikana mu gihugu kibanye ca Gabon aho yari yitavye ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu ca Gabon. Ni ibirori rero yari yajanyemwo n'umutambukanyi wiwe ariwe Angeline Ndayishimiye ndetse bakaba barahahuriye n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Umukuru w'igihugu acimara kurira indege mushikana ngaho yakiriwe neza ngaha mu gihugu kibanye ca Gabon, gusa akimara kugenda imigambi yo gutembagaza ubutegetsi yasigaye irategurwa na bamwe mu ndongozi bafatikanyije kurongora ngaha mu Burundi, harimo ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca, hakaza kandi n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo, hakaza ndetse n'urongoye igisirikare ngaha mu Burundi ariwe Prime Niyongabo. Bakaba rero bari bateguye umugambi wo gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu makuru rero yashizwa habone ejo twe twabibabwiye ko harimo gutegurwa kudeta yo guhirika umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, gusa bikaba byaje kurangira nyene ipfuvye bivanye nuko zimwe mu ndongozi zitemeye ko ivyo bikorwa. Ivyo byose rero nico cuka kiri mu mugambwe CNDD FDD gitanguye mu gihe kandi amatora yimereje muri uyu mwaka wa 2025 ayabashinga amateka ay'abakuru b'imitumba ndetse nayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Iyo uravye uko nyinyurana mu mugambwe CNDD FDD ubona ko bizoshika aruka intambara yadutse ngaha mu Burundi na cane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi buri ngaha mu Burundi cyangwa se batavuga n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bavuga ko barambiwe intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye nguko ngo yamaze gupfukama abanyagihugu mu nda kandi ngo yanababoheye amaboko imugongo. Ibi kandi biruko mu gihe imigwi yitwaje ubugwanisho iri hanze y'igihugu nko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo twavuga ni nk'umugwi witwaje ubugwanisho wa Red Tabara uvuga ko nawo witeguriye gutanguza intambara mu Burundi. Mu gihe rero ngaya matora yimirije ugashinga intaho uvuga ko aya matora atazokwemera ko azoba mu mwidegemvyo. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo ifatikanya n'umugwi witwaje ubugwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano wa leta y'u Burundi. Nubwo leta y'u Rwanda yari ingingo idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ubugwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe nanone umugwi wa Red Tabara eshobundi wasohoye itangazo ugabisha leta y'u Burundi ko ngo bishe binoge ngo uzodurumbanya aya matora yimirije muri uyu mwaka haba 2025 ndetse no mu mwaka wa 2027. Kandi umugwi wa Red Tabara wasohoye itangazo none uvuga ko udafatikanya na leta y'u Rwanda mu kugaba ibitero mu Burundi ngo kuko umugwi wa Red Tabara wo ukorera mu manuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero yihuta cyane mw'iri joro adushikiye nuko hari umugwi witwaje ibigwanisho wamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi ushobora gutembagaza ubutegetsi. Ni mu gihe rero iri joro rishobora kuba rigiye kuba ribi kuko biri kuvuga ko ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye hafatiwe abasirikare igifyoti cabo
bariko baricanga cyangwa se bariko baragendagenda ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura. Abanyagihugu bo mu Burundi bakaba bahagaritse umutima ndetse bakaba bafise ubwoba ko ibintu bishobora kuba bibi mw'iri joro. Ibi kandi birimo kuba mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we atari mu gihugu, bikaba rero ari ibintu biteye ubwoba ngaha mu Burundi mw'iri joro, nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu kuri ko birabera ngaha i Bujumbura abandanije abidushikiriza. Ngagaraho ishuri ry'akarorero rya Ngagara Bujumbura ngo niro ryabaye irya mbere ku rwego rw'igihugu mwihiganwa ry'umusomyi mwiza w'ibitabu byanditswe mu rurimi rw'igifaransa. Hari mu gice ca nyuma c'ihiganwa ryatangujwe na Club RFI Bujumbura ryariko ribera muri kaminuza y'u Burundi mu nyubakwa za CERAB kuri uyu wa gatatu Rusama 2025. Abanyeshuri 12 bavuye ku mashuri atandukanye yo mu gihugu bagizwe na batandatu bo muri Ecofo bahiganwa ukwabo, hamwe ndetse n'abandi batandatu bo muri Poste Fondamentale. Umwe wese n'igitabo ciwe yasomye, berekanye ubuhinga bafise mu rurimi rw'igifaransa, mbere ngo biranatangaza abari bari ngaho. Bose bahejeje kwerekana ubuhinga bwo kuvuga ibyo basomye. Habayeho kandi gutangaza amanota n'akabahasha baronka bivanye n'ikibanza umwe wese yaba yaronse kuri buri mugwi w'abahiganwe, aho uwa mbere yahawe akabahasha k'amafaranga y'amarundi 180, wa kabiri akabona amafaranga 150 y'amarundi, wa gatatu we agahabwa 120 y'amafaranga y'amarundi, wa kane ahabwa 100, wa gatanu ahabwa 90, naho uwa gatandatu ahabwa amafaranga 80 by'amarundi. Nta n'umwe mu bahiganwe atahawe akabahasha. Batatu ba mbere bo mu mashuri y'imyuga y'ishure shingiro bakaba ari aba bakurikira. Wa mbere ni Irankeje Lucien Samuela w'imyaka 16 yiga mu gice ca mashure y'inyuma y'ishure shingiro mu gisata c'ubuhinga mu mwaka wa mbere. Uyu munyeshuri wa mbere avuga ko gukunda ibitabo vyavuye ukuntu yatinya kuvuga mu bandi. Agira ati atagira inkuru zo kubaganira na bagenzi we aca ngo atangura kuza arasoma cane. Mbere ngo ibitabo amaze gusoma birarenga 100 amaze kugira, kandi umuco wo gusoma ndetse n'inkuru zose ngo batera na bagenzi nizo aba yakuye mu bitabo. None ubu avuga ko asigaye ahiganwa ku rwego rw'igihugu akaba n'uwa mbere. Agira ati umuzirikanyi udasoma ibitabo uronda ugatakaza inguvu nk'umubiri udafungura. Wa kabiri kandi ni Irankunda Merveille w'imyaka 17 ku ishure ryisumbuye rya komine Bururi mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi. Wa gatatu we ni Impundu Teddy Miguel w'imyaka 17 yiga ku ishure Don Bosco Burengo mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubumenyi bw'agataka ibizwi nka science de la terre. Babiri ba mbere bo muri Ecofo ni aba bakurikira. Uwa mbere yabaye Bayubahe Emmanuela Regesse w'imyaka 13 yiga mu mwaka w'8 ku ishure ry'akarorero ryo mu Ngagara. Uyu munyeshure avuga ko ibijanye no gusoma ibitabo yabitanguye akiri umwana muto cane. Ati nivyo narereshejwe, nahavuye ndabikunda cane, biratanga ubumenyi, uratembera isi yose ukayimenya wiyicariye hamwe wisomera kandi utigeze uva aho uri. Rero udasomye ntushobora kuja mu mahiganwa n'abandi, kandi nta n'ivyiyumviro birasha ugira. Wa kabiri ni Irishura Keridon Pasteur w'imyaka 15 yiga mu mwaka w'igicenda mu ishure ry'akarorero Musinzira Igitega. Ico mwomenya nuko abatanze amanota bari abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi aribo Kerema Bigirimana, Joseph Mukundabano,
Mukubano ndetse na Jacques Banyankindagiye. Hakaba rero hari hanatumiye kandi uwuri mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi n'uwuri mu buserukizi bw'Ububirigi mu Burundi. Bano rero bakaba bakengurutse ubumenyi bw'igifaransa basanze mu rwaruka rwo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko mu gatondo kuri muri shukuru yanyu mukuru cyane imwe rudende ya Isange TV.